Bakunzi ba Ndufacom TV nizere ko mumeze neza aho muri je nitwa Ndikuriyo Leonce Desan Dr. Love aka Diko. Hano turi ni muri Mula Travel Agency, ni agency ikora amateka mu gisagara ca Bujumbura mu kugurukana abantu hanze hirya no hino kw'isi mu bihugu bitandukanye. Bakora booking y'indege, bagatanga amaticket, banafasha abantu kubaronderera ubuzi. Yamara kandi ni bamwe mu bantu banafasha abantu kurangura bakazana ibidandaza vyabo bakabishikana mu gihugu c'u Burundi. Turamutse uno munsi twahagendeye bafise igikorwa kidasanzwe amusore cyo gusinyisha uno mukinyi wa filme Ndayishimiye Mireille, mweshi mwamenye nka Mimi Mireille canke Diva, bagiye bamwita n'ayandi menshi bitewe n'amafilime yagiye arasinyamwo arakinamwo. Uno munsi akaba agiye gusinya nka brand ambassador. Turi kumwe nka Ndufacom, nk'imwe mu ma TV yahashitse kare, yaba uno mu CEO wayo yitwa Mihosho Jonathan afatikanije na Alvera Muhimbare. Bagize byinshi bayagiye abantu kubijanye n'ano masezerano. Ako kandi Mimi Mireille ubona anezerewe cyane byanamurenze, nawe nyene yagize ico atangaje. Ndagushimiye Mana yose, ndagushimiye cyane papa, uri mwiza, nahisemo kandi n'abana nawe. Ndashimiye kubw'uyu munsi, Mwami Yesu Kristo. Uyu munsi niwo wari uwuzi, wari uzi ko nzoba ndi muri kino kibanza, turi kumwe n'abo bose turi kumwe, nabyo ndabiguhereye icubahiro. Mwami Kristo, tukubatse umwanya wose tugiye kumara ngaho, ubane natwe n'abo ari twebwe, ariko izina ryawe rishirwa hejuru mu bihavugika, mu bihakorerwa byose. Data, izina ryawe rishirwa hejuru. Urakoze, utubere Alpha na Omega, mu izina rya Kristo Yesu tuzabye kandi tubisensewe. Amen. Shalom. Icambere reka mbanze shimira Imana mushobora byose idahengeshe mu kutugirira neza. Ku mazina nitwa Jonathan Mihosho, nibaza ko umuyobozi wa Mula Travel Agency icyo kibanza twabakiriyemo. Mula Travel Agency rero mu camake ni agence de voyage, dusanzwe dufise ama service atandukanye mu gukata amatike y'indege, kandi turakorana n'ibijanye na assistance de visa de travail, visa assistance de visa de titre canke assistance de visa de visite. Turakora n'ibijanye na booking z'amahoteli ku bantu baba bafise ingendo kanaka ahantu. Hama kandi turafasha n'abantu bifuza kugura ivyashara mu mahanga, tukabibafasha kugira bishike hano, canke ku kijanye n'abantu bifuza gukora amakomande y'amamodoka. Ibi byose turabikora. Niyo mpamvu rero turi hano kuri uyu munsi. Kuva kera mu buto bwanje nahoze nifuza gutera intambwe, ariko ntari umwe, ndi kumwe n'abandi. Twagomba kubabwira yuko hari umuntu umwe muri benshi beza, benshi b'abakozi, benshi bashoboye, ariko kubera ko iyo uruvyaro rw'umuntu badashobora kuvukira rimwe abana 11 canke 5, hari gihe barabishika, ariko mugasi kenshi twageze duti hari umwe twifuza yuko twosinyisha kontra kugira ngo azodufashe bino bikorwa. Murabizi ko mu rugendo rwo gutera imbere iyo ugomvye kwikorana ntahushika, kandi cyane cyane iyo uri mu rugendo ugafata ingingo yo kujana n'abandi unyaruka gushika, kubera ko inkuru canke n'utundi tuntu gato dushobora gucamo tugatuma usanga urugendo rwabaye ruto. Muri Mula Travel Agency rero nka agence twebwe twagize duti ntitugomba kwikorana. Muri bike tugomba gusangira ku isahani, turashaka abandi twosangira buke kugira ngo twese dushobore kugera aho tugeze. Rero uyu munsi murabona hano uyu mwigeme wacu ni mushiki wacu, muvukanyi wacu Mimi Mireille, musanzwe muzi, abatari bakenda bihamya neza abarundi n'abarundi kazi, ndetse abanyarwanda n'abanyarwanda kazi East Africa bamwe batari bake baramuzi. Twaraganiriye nkuko dusanzwe dufise ibindi bikorwa duhuriyemwo, ndamubwira nti ndifuza ko wogira icyo ukoze muri Mula Travel Agency ukaza ukadufasha.
rero yarabitwemereye, nayo mpamvu twifuje ko twobishira ku mugaragaro kare wagiye kutubera imfura mu ba brand ambassador bazodufasha kwamamaza cyangwa gushikana kure ibikorwa byacu. Uyu munsi rero kuva rino gerekerezo tugiye gukorana kugira ngo abazomubona ariko aravuga muri travel agency kenshi ntibaze bibaze yuko ariko ari yadukiza canke tutamuzi. Ni umwe mu batwegereye kandi azoba ari brand ambassador mu kiringo kitari gito cyane, kanatsinda ko dusanzwe dufise ibindi duhuriyeko. Amahoro. Kuno munsi nta byinshi novuga, icya mbere no gushimira Imana kuko kubona Mura Travel yizeye Mimi Mireille suko ariwe yarashoboye kugeza kuri ibikorwa bya Mura Travel, ahubwo n'ubuntu bw'Imana bambonyemwo canke hari ikindi kintu bambonyemwo, ariko jewe ndabikesha Imana. Irindi jambo ryo kuvuga no gushimira Mura Travel yanyizeye, ndabashimiye cyane. Mwarakoze. Icyo jewe nsaba Imana ni ukubera umwizigirwa Mura Travel, kandi Imana nsenga izobishoboza cyane ko ari ituma byose bikunda kandi bikagenda neza. Nifuza kuzobera umugisha ino agence cyangwa ino company sinzi, kandi Imana izobishoboza kuko nahisemo kushira imbere ibikorwa byanje byose imbere yayo. Murakoze. Nshimiye famiye yacu y'abajournaliste yaje kubana natwe, baradukunda kandi natwe turabakunda. Muri make turashigikirana, Imana ibaho umugisha. Nshimiye n'abakozi ba Mura Travel, muhumure, haje umwana w'Imana, tuzokorana neza. Yesu abaho umugisha. Again and again, the brand ambassador of Mura Travel Agents, Mimi Mireille, diva herself. Congratulations, my sister. Thank you. Shaimani gira neza. Amen. Umuntu asa neza, yaberewe, none hagasinya kontra. Buno buzima nibwo tuba dukeneye kubona muri industry kabisa. Uraza umunezero nk'ubu je mba numva. Uyumva gute? Nyene je nawe ugutanze. Nubwo ata after party yoba niki ngo tuje gutota ino kontra. Nyene je mba numva byose byikoze. After party zoza nibaduhemba ya mbere. Urasinya 5 trillion 5 bakugobetse mu ngoto kwe. So bireke. Ndamuhamagara siyo ndamubatse. Oya nibiri ngombwa. So Mimi mpora ndagutangarira kenshi. Urumwe mu bantu uravye nkuno mwaka ubyo watanguye challenge zari nyinshi wanashaka. Ariko kurundi ruhande urumwe mu bantu kuva ndakumenye ni ngazi after ingazi. Uraduga gusubira inyuma ntavyo ndabona. Noneho uno munsi unasinye contract nanakozwe ko uvuze yuko ari bwo bwa mbere usinye contract yo gutangariza ibintu canke kwamamaza. Ibi bihe wari uzi ko bizokubako? Inzira isubira inyuma nayihari, oya nayihari, oya nayihari, oya nayihari, mpera nje imbere. Nuko sinakwishyuye nawe. Nakwishyuye kandi wari nagufashije kuririmba uri kuranyishura. Wa inzira isubira inyuma nayihari wapi? Iyirugaye. Nukuvuga buri kuteye intambwe no gutera uje imbere cyane mu izina rya Yesu. Rumwe mu bantu ndanakuze ku kintu cyo gusenga, imwe na rimwe Imana ikakubwira ibintu. Warigeze ubirabukwa basi no mu ndoto bino bintu biriko biraba ko ari yindi chapita y'ubuzima? Oya, sinabirose kandi nta nuko navyeretswe. Ako gusa narimva ko igihe kizogera bikaba. Sinarinzi iki gihe cyari iki. Urabizi ndiko ko ari umuntu w'i Kigali yarambwiye Mimi, nyene umuntu akunda kunyumvirira utuntu, akambwira Mimi kubera iki atama company wamamariza mu Burundi? Nta makampani hari wo kwamamariza. Ati arahari, ahubwo ngira ngo nuko bataramenya akamaro ko kwamamaza canke batarabona ko twobishobora. Sinzi ariko igihe kizogera, ndabizi ko igihe kizogera bakatubonamwo icyo kintu ko dushobora kwamamaza ibikorwa byabo bikagera kure cyane.
arambwira mimi wo rero kanda kugira inama shaka kuba hari abantu batazi ko mushobora kubikora genda urabona wamamariza for free hama na buriya nandi makampani azoboneraho ndabyumva ako sinari nzi ngo nzobikora ryari ako nshima Imana yuko ntatanguye kwamamaza for free namwe kwamamaza harimo no duharage tw'abana. Wow, kino kintu kirakomeye cya bintu byawe kenshi tuyaga nkaca numva haziyemo n'intara hari umuntu yari yabikubwiye gusa ngo tumutera intambwe ya mbere wamamaza even for free hanyuma abantu bazobibonera. None umuntu nze kurondera wamamariza ku buntu ahubwo cye byikora n'agafu kabana kakaba karabaneze. Mimi niyo mpamvu wavuze ko Imana uyitangarira buri munsi cyane. Wari warabisenga mbo abikubwiye wavyakiriye gute wavuze ko kubikurikiza uko canke wese ubisengera? Oya narumvise ko ibintu ariko arambwira ari byo kandi ndagira isoni jewe zo kuvuga ngo ndagiye gusaba akazi hehe na hehe sinzi ko ari isoni ahubwo ngira kudashiruka isoni sinzi ukuntu bivuga birangora ariko buriya ngo no mu gito tutaravuga Imana iba yamaze ko nibyo dukeneye. Imana yabonye mu bwenge bwanje ko ndabikeneye kandi iravuga ati mwana wanje werindira gato kuko ibintu byanje byose bigendera igihe canke bikorekera igihe. Iyo igihe kitaragera nubwo noca mu nzira zingana gute imiryango iba yugaye ariko igihe c'Imana iyo kigeze kuri jewe mbona byose mbona imiryango yose yiyugurura. Imiryango yose Imana ishaka ko ncamo iriyugurura yo nyene ntiriwe ndigora ngo nungurure. Ngurinde ngo kubiharanira ngurinde kugira iki igihe c'Imana kigeze Imana ikavuga ati mwana wanje arageze gukora kino kintu cyo nyene kiba cyumvise nono. Wow, ufatiye rero aho wahereye cagiye ku ntango ukinjira muri film bitera ari bitera ndagusubije kure cyane ndagusubije kure cyane ntaco ntituhinjire cyane ngurira uno munsi numva tamurira yawe nshaka narujya rugendo ariko no kurizwa n'ivy'Imana yakoze ku buzima bwacu biremewe cyane gose iba ari nka testimony kiba ari nk'igishinga nayo niko navuga rega nigo ngo Dawidi yarabisubije amaso inyuma yibuka ibintu Imana yamukoreye yibuka ingene Dawidi yasubije amaso inyuma yibuka ibintu Imana yamukoreye yibuka ari mu ishyamba agwana n'idubu n'intara yibuka ukuntu Imana yamuhaye gutsinda ibyo byose amaze kubyibuka yibuka intambara Imana yamuhaye gutsinda yibuka ingene yabaye umwami yibuka ibyo byose abyibutse ngo atambira Imana impuzu zimuvako umugore aramutwenga. So rero kurira no kurizwa n'ivy'Imana yakoze tutabonera inzira tutabona aho bizoca kugira ngo bikoreke twabona umenga turapfuye Imana ikatubona twebwe turi bazima twabona umenga ibyacu byararangiye Imana ikabata ahubwo biragiye gutangura ibyo byose iyo tuvyibutse turashobora guha Imana icyubahiro cyo tukarira biterwa n'ukuntu wamaranga mutima agutegetse yagukoreye. So rero biba byemewe kurizwa n'umunezero biremewe. Exactly ikibazo nagenda nakubaza wamaze kucishura Mimi ndakwifuriza ibihe byiza n'urugendo rwiza muri no season nshasha watanguye uno mwaka utaranahera uzosinye n'iyindi. Amen. Niko nsezeye kare kandi nanumva hari ibindi nshaka tuvuga ko wihu no kubera ko hari igihe wicura ikintu kumva cangoroba ibindi byose hari ikindi wumva wabwira abantu ahubwo n'ubumenga twovuga imbaraga z'Imana tukazivuga tukavuga gukomera kw'Imana tukavuga ya Mana ihindura ibihe diko nagize ubwoba ko hari indirimbo numvise ngo fata agafoto kawe ka kera ukegeranye nako urabona gukora kw'Imana mu ndirimbo uko kuntu uri kuransezera kandi shaka tuvuga imbaraga z'Imana jewe nenda kugira impuhwe kubera nabonye abafana bagutegereje ari benshi naco reka tuzovuga ari karadodo naho dijo urazi ko twoharara ikananyirukana ntaratangura ariko for sure iyo ndiko ndavuga Imana nkavuga imbaraga z'Imana nkavuga ukunigira neza nkavuga ukuntu iyi Mana iyo gutwengeye uratwenga iyi Mana iyo gusize amavuta nta muntu n'umwe atokurigata iyi Mana iyo ikwemeye nta muntu n'umwe atokwemera kiretse
babana bakurimbuka. Iyi Mana kuyivuga biraryoshe, niyo mpamvu nenda kubagiye kuzeze akirika kuko wari kurancokoza, ariko reka tunyingishe. Narinda gukirigisa ahantu ukuntu warungenje, ariko ndakubabariye. Brother Diko, God bless you. Imana izagire ibikorwa by'amaboko yawe, Imana izagire ukwitanga kwawe, Imana izagire ibikorwa byawe. Ukuri kose uyu mugisha ndagusabiye uvuye mu mutima, kuko urakeneye agafu k'umugore n'abana bo mu Misiri. Rero nkwatuye ko umugisha as your sister, kandi ndagukunda. Urakoze, ntacyo norenza ko kabisa. Yakirenzeho, ndakubwiye ndagukunda. Urakoze cyane, love you too. Hanyuma ikirenze ivyo, umugisha unsabiye ko bitwenze, ndavuga mu Kirundi. Oya, urumva ukunda bigusubije ngo bese akunda ngo nkunda care. Umugisha rero unsabiye ukugaruke ko wigwije ibiheta ngabondwi. Amen. Bye rero. Murakoze. Bye. Sezera n'abari badukurikiranye baranze baranavuze ati urumva nanzi ko turi in box, nanzi ko turi imbere ya kamera. Turi hano hantu abantu bagira akantu basigara. Abantu b'Imana mwaye mudukurikiye. Gusa Imana yabaremye ni nziza, niyo kwizegwa, nimukayitera ibitugu, muyizere. Shaka ubuzima imbere cyangwa inyuma, imbere y'imyaka 10 cyangwa 5, urabona ko Imana ndiko ndavuga ntariko ndabivugishwa n'amarangamutima, ariko ndiko mvuga ukuri. So muyizere, iyo nizeye nizo bakoze isoni, kuko nanje sindigira mbona inkojeje isoni. Nubwo buri mu bigeragezo bitandukanye, nubwo buri mu ntambara zimeze gute, nubwo ubona igifungo imbere yawe, izera Imana. Inyuma y'icyo gifungo akazuba karashobora kukwakira wonyine, ugatangara ati hano kazuba kazananye he. Yizere, yubahe, yikorere ibyo ukora, ntibihakane ko uyizi cyangwa wayizeye. Kuko abantu benshi tuvuga Imana ariko tukayihakanisha ibikorwa byacu. So ibyo uvuga n'ibyo ukora imbere y'Imana bise, ntuyihende. Imana ntihendwa. Ntuyiyorobeke ko hari ukuntu ushaka kwiyorobeka ku muntu ukamere kumenga muri kumwe ariko mutari kumwe, ariko Imana yoyo nuja kuyereka ko muri kumwe cyangwa mutari kumwe, yoje kikugaragaza. So izera Imana, yikurikire n'umutima wawe wose, uyikundisha umutima wawe wose, mu mvura, mu bunyerere, mu bibazo muki, uvuga ati Imana narakwizeye kandi sinzosubira inyuma. Nimwabikora uko muzaba mwisemo neza, kandi muzabona inyungu zo kwizera Imana. Umwana w'umuntu ashaka guhemukira, umwana w'umuntu ashobora kuguhinduka, ariko Imana iyo yizera ishaka kuguhinduka, nishaka no kuguhemukira, kuko yitwa ntihemuka. Imana ibaho umugisha.